yavuze ati simwe mwantoye ni jewe nabatoye nabashinze kugenda ngo mpame icamwa kandi icamwa gihoraho. Umugama Yesu niwatora kandi niwatuma none natwe tumugamurukire adutumiye ashaka. Yesu yavuze ati simwe mwantoye ni jewe nabatoye nabashize kugenda ngo mpame icamwa kandi icamwa gihoraho. Umugama Yesu niwatora kandi niwatuma none ninde atagenda yatumwe ngo kwisi inkuru nziza. Yesu yavuze ati simwe mwantoye ni jewe nabatoye nabashinze kugenda ngo mpame icamwa kandi icamwa gihoraho. Umugama Yesu niwatora kandi niwatuma none nava kuko twaramumenye tumumenyesha abandi. Yesu yavuze ati simwe mwantoye ni jewe nabatoye nabashinze kugenda ngo mpame icamwa kandi icamwa gihoraho. Mukebuke nawe ntufate iyindi nzira uri intumwa y'umukamo. Yesu yavuze ati simwe mwantoye ni jewe nabatoye nabashinze kugenda ngo mpame icamwa kandi icamwa gihoraho. Umugama aramamagaye ati ngwino 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 ndakwitumire mu mizabibu yanje. Yesu ashaka kuntuma mu murima wiwe nje kuburira inkuru nziza amahoro. Nka Pawulo nishure nti noba ndagwiciriye namenyesheje inkuru nziza. Umukama aramamagaye ati ngwino 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 ndakwitumire mu mizabibu yanje. Yesu ashaka kuntuma mu murima wiwe nje kugwiza mu baboshwe inkuru